Turi kwigenekezo rya 22 gitugutu mwaka wa 2020 sangwe kaze mwese bakunzi bacu muri ano makuru y'urunani rw'amaradiyo ariyo RPA ijwi ry'abanyagihugu radio Inzamba gateka kawe hamwe na televiziyo Renaissance. Amakuru y'ino munsi akabagizwe n'ingingo imwe rudende ijanye n'ifungwa ry'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu aho uyu munsi bakwije umwaka bari mu ibohero rikuru rya Bubanza. Murano makuru y'urunani rw'amaradiyo tuza kugaruka kwifatwa ryabo bamenyesha makuru hamwe n'urubanza baciriwe urubanza bamwe mu banonosoye ibijanye n'amategeko mbere n'abanyepolitike babonamwo inenge zitari nke. Ano makuru y'urunani rw'amaradiyo muyashikirizwa na Onesime Dushimagize afatikanije na Bella Gloria Kinore, Jospin Duimana na Egide Mwemero nibo bariko baratuma ano majwi n'amasanamu bibashikira sangwe ikaze. Atandatu hamwe n'ihadabu ry'amafaranga angana miliyoni azoriho n'umwe wese. Urubanza rwaciwe na sentare ya Bubanza kongera gwemezwa na sentare y'iyungururizo. Tubibaze Bonfise Niyongere. Abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu bari bagirijwe ko bashatse kwifatanya n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho baraburanye mu bacamanza y'intara ya Bubanza. Matoa tugaruke kuri no nkuru yo twashaka siyo tubahaye kwigenekerezo rya 22 gitugutu mwaka wa 2019 wari umunsi mubi kuri abamenyesha makuru b'ikinyamakuru Iwacu bamaze kumva iby'intambara zavugwa muri commune Musigati intara y'Ubanza na cyane ko vyariko bicana ko kumbuga ngurukana bumenyi uruganda rw'ico kinyamakuru rwahavuye rufata ingingo yo kurungika amenyesha makuru bago hari kugira ngo bashobore gutanga inkuru y'imvaho ku barundi. Ivyo rero abapolisi ntibahavuye babemerera kuko bagihonyuza ukuguru muri commune ya Bubanza baciye batabwa muri yombi. Reveriye bazikamwe. Uyu munsi uruganda rw'ikinyamakuru Iwacu gwarateguye urugendo rw'abamenyesha makuru bamaze kumva ko umutekano wahangabanye mu ntara ya Bubanza. Batanguye kuvyihutirwa bijanye no kuja ku rubuga ruriko rurabera k'intambara mu kumenyesha abategetsi b'intara ya Bubanza. Bamaze kubibwira buramatari w'intara ntiyigeze ababwira ko batogenda, bikumvikana ko atababujije atacari kubabuza kuja ku rubuga kugira bamenyesha abanyagihugu ibijanye n'intambara yavugwa ko yahuje imigwi yateye igihugu iciye mu ntara ya Bubanza. Abamenyesha makuru Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Egide Harerimana kumwe n'umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza baca bafata urugendo rubashikana neza na neza imusigati ahari ko harabera izo ngwano. Icagiye gutangaza nuko bageze ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza bahagaritswe n'igipolisi maze ibikoresho vy'akazi bari bafise harimo n'amatelefone yabo ngendanwa barabibaka. Abamenyesha makuru bareretse ibibaranga abapolisi harimo n'amakarata y'akazi. Bano nabo barushirizaho kubashinyagurira bababwira ko iyo karata y'akazi atacimaze. Abanyagihugu bibubanza babibonye bakaba baremeje ko harugwaruka gwari mu mwambaro wa gisivile gwari kumwe n'abapolisi bakaba aribo bakubaguye abamenyesha makuru inyuma yo kubahagarika. Ubuyobozi bw'ikinyamakuru Iwacu bumaze kumenya ko abamenyesha makuru bafashwe barongeye baramenya ko bahagaritswe ku itegeko ry'ubujejwe ibikorwa by'ingwano muri ako karere ka Bubanza. Muri ico gihe baciye bajanwa mu ibohero ry'igipolisi ca Bubanza aho baraye umunsi wa mbere wabo batidegemvya imbere yuko bajanwa mu ibohero rikuru rya Bubanza ngo uyu mwaka urarumanye. Reverien Bazikamwe arakenyuye abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu baciriwe gufungwa imyaka 2 n'amezi 6 hamwe n'ihadabu ry'amafaranga umiliyoni azorihwa n'umwe wese. Urubanza rwaciwe na sentare ya Bubanza kongera gwemezwa na sentare y'iyungururizo nkuko tubibwirwa na Bonfise Niyongere. Abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu bari bagirijwe ko bashatse kwifatanya n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho baraburanye mu bacamanza muri sentare nkuru y'intara ya Bubanza. Muri urwo rubanza umushikiriza manza yagirije abamenyesha makuru afatiye ku butumwa bwaciye muri telefone ya WhatsApp y'umumenyesha makuru Agnes Ndirubusa na mugenzi wundi mumenyesha makuru akora radio Ijwi rya Amerika. Muri urwo rubanza wari yaserukiye leta akaba n'icariho cyo umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Bubanza Jean Marie Vianney Namikevyo yaciye abasabira
babahanira gufungwa umunyororo w'imyaka 15 no gufata ibintu vyabo vyose harimo no kwakwa ikarata ndangamuntu nk'umwene gihugu. Inyuma y'ukwezi kumwe kwa 30 umwaka wa 2020 urubanza ruca rurasomwa. Sentare nkuru ya Bubanza icira urubanza abamenyesha makuru bane ko gufungwa imyaka 2 n'amezi 6 bakareha n'amande y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi kuri umwe. Umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza we acarezwa niyo sentare. Ubwa mbere bari bagirijwe kwifatanya n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho yamara icaha bagirijwe cace gihindurwa baca bagizwa gushaka kwifatanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho bitagishoboka. Bikavugwa ko abacamanza baba basomye ingingo ya 16 y'itegeko mpanavyaha ry'u Burundi. Ibikoresho vyabo vyari vyafashwe niyo sentare vyaciye bihabwa ikinyamakuru Iwacu. Ico naco nticatevye guca cunguruza urubanza muri sentare isoma imanza ya Ntahangwa. Kuwa gatandatu Rusama umwaka wa 2020 urubanza ruca rurumvirizwa. Muri urwo rubanza abamenyesha makuru bane barahakana ivyo vyose bagirizwa, bakamenyesha ko kandi kubona icaha bagizwe ubwa mbere carahinduwe abashingwa manza babo batabizi ngo bahonyanze amategeko ajanye no kuba abantu batezwa kuburana bose bangana imbere y'intahe. Kuwa kane Ruheshi umwaka wa 2020 mu rubanza rwasomwe na sentare y'Imanza ya Ntahangwa waje nk'inkuru y'incamugongo, aho iyo sentare yamenyesha ko itakiriye iyunguruzwa ry'urubanza kandi bigumijeho igihano cafashwe na sentare nkuru ya Bubanza cyo gufungwa imyaka 2 n'amezi 6 n'amande angana n'umuriyoni mu mafaranga y'amarundi azotangwa n'umwe muri abo bamenyesha makuru kucaha cyo ugomba kwifatanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho kandi bitagishoboka. Tumushimire nawe nyene Bonfils Niyongere. Ikinyamakuru Iwacu kiranegura urwo rubanza abamenyesha makuru bacu baciriwe mu itangazo ryashikirijwe n'urongo ico kinyamakuru yamenyesheje ko ubutungane bwarenganeje bagenzi babo kuko bwabakatiye umunyororo kandi atakiyo bakoze. Leandre Sikuyavuga yaboneyeho nakaryo ko gusaba ubutungane kubarekura kuko atakindi bariko barazira atari umwuga wabo. Leandre Sikuyavuga arongoye ikinyamakuru Iwacu. Kuri uyu wa 2022 Gitugutu umwaka wa 2020 abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu barakwije umwaka bari mwibohero rya Bubanza. Kuri ivyo ikinyamakuru Iwacu cashaka kumenyesha abarundi n'amakungu ibikurikira. Itariki 22 Gitugutu umwaka wa 2019 abamenyesha makuru Agnes Ndurubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana baragiye Ibubanza aho havugwa umutekano muke. Abo bamenyesha makuru bagiye habona kandi bari bamenyesheje n'abategetsi b'iyo ntara. Bashitse aho barahagaritswe imbere yuko batangura n'akazi kabo. Baraburabujwe mu nyuma baja mu busho mu nyuma mwibohero. Christine Kamikazi wewe baramukubise n'amakofe. Bahoye ngo bashatse kwifatanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu ntahe zakurikiye abacamanza ntibashoboye kuronka no gusigura bikwiye igituma abamenyesha makuru ba Iwacu bagirizwe ivyo. Mu nyuma niho bamenyesha yuko abamenyesha makuru w'ikinyamakuru Iwacu bategerezwa gufungwa umunyororo w'imyaka 2 n'igice. Ikinyamakuru Iwacu kirasavye yuko bore kugwa mu maguru masha, naho ubutungane butashoboye kubarekura. Turasaba yuko nyine cubahira umukuru w'igihugu yokora uko ashoboye kugira ngo abahe ikigongwe. Turamenyesheje yuko imyaka irenga 12 ikinyamakuru Iwacu cama kimenyesha makuru abarundi n'amakungu hakoresheje n'akarangamutima k'umwuga wacu. Nayo kubwa Alexandre Niyunge ko arongoye urunani rw'abamenyesha makuru b'abarundi ngo kugumiza mu buroko abamenyesha makuru b'ikinyamakuru Iwacu ni kimwe mu vyerekana ko leta y'u Burundi dashaka ko abantu bamenye ukuri mu gihugu. Alexandre Niyunge ko asaba leta kurekura abo bamenyesha makuru kuko ikibanza cabo kiri mu miryango yabo no ku kazi kabo kamisi yose.
nivyo umwaka urarumanye abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu bavundiye mu mvuto atakindi bazira atari uko bakoze umwuga wabo mu runani rw'abamenyesha makuru mu Burundi dusubiye gufata akanya kugira ngo dusubire twiyamirize gutotezwa kw'abamenyesha makuru dusubire kandi dusabe yuko abamenyesha makuru borekurwa ko atakindi bariko barazira atari umwuga wabo nta muntu yobandanya avundira mu mvito kubera yakoze umwuga wiwe ababoye Burundi rero bari bakwiye kwikubita gashi bakabona ko ingendo nk'iyo atakindi zifasha atarukanya yerukana ishusho mbi igihugu gifise mu makungu kanatsinda nta gihugu gihezwa ngo gisasigwe indava ngo nuko kiriko kirahonyanga uburenganzira bw'abamenyesha makuru kiriko kirahonyanga agateka kazi na muntu. Urwo rubanza rw'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu ni urubanza rwaranzwe n'amahinyu menshi kuva bagifatwa gushika baciriwe urubanza n'umucamanza wa mbere hamwe n'umucamanza w'iyungururizo bivugwa n'umwe mu banonosoye ibijanye n'amategeko umushingwamanza Lambert Nigarura anavuga ko ataho vyari bwakaboneke ko umucamanza ahindura kamere k'icaha ntahe umwanya bagirizwa n'icaha ngo biregure. Lambert Nigarura n'umushingwamanza abamenyesha makuru bagihagarikwa bari bagiye gukora umwuga wabo nkuko amategeko abirekura nkuko ibwizwa nshingiro bibarekurira mu guhagarikwa rero kubera atacaha babona bashobora kubagereka ko bahavuye bavuga yuko bagomba kubakingira aho rero twasanze rwaruruyeri rwo kugira ngo barondere icaha mu mategeko rero ntushobora kubanza guhagarika umuntu ngo hama urondere icaha umugereka ko wabanje kumuhagarika ingingo ya 90 mu gitabo kigenga imanza z'ivyaha zitohozwa zikongera zikaburanishwa kiramenyesha neza yuko umwidegemvyo w'umuntu ari itegeko mu gihe kumuhagarika ari byo bibaho nk'igitangaza babivuga ngo la liberté et la règle la détention et l'exception kira noneho n'ingingo ya 39 y'ibwizwa nshingiro rya Republika y'u Burundi yamenyesha neza yuko ata muntu numwe ashobora kwakwa umwidegemvyo mu gihe bidatunganijwe n'amategeko ingena rero urubanza rwahavuye rugenda ivyo bita fond de l'affaire nuko umushikiriza manza yabakurikirana ku caha cyo guhungabanya umutekano mu gihugu atteinte à la sûreté intérieure de l'État icaha gikomeye ariko bamaze gushika muri sentare umucamanza yasanze kubakurikirana kuri ico caha yatezwa kuronka ivyemezo ivyagirije n'ibimenyetso bikwiye iyo tuma bakurikirana kuri caha na cane ko bari bafatanywe ibikoresho vy'umwuga wabo barekuriwe n'amategeko umucamanza wa mbere rero yahavuye ahindura kamere k'icaha araheza bagiriza kugomba kwifatanya n'abateye igihugu bitagishoboka araheza abacira umunyoro ico mwumenya nuko uwo mucamanza yagize amakosa nivyo ararekuriwe guhindura kamere k'icaha abantu bakurikiranwa ko mugabo yamaze guhindura kamere k'icaha ategerezwa guha umwanya abakurikiranwa kuri ico caha ukwiregura bafashijwe n'abashingwamanza ubu rero uwo mucamanza wa mbere yahavuye abahanisha ico gihano ku caha batigeze babwirwa batigeze biregura ivyo navyo murumva yuko ari ibintu binyuranye n'amategeko bituma urubanza rutagira agaciro ikibabaje nuko n'umucamanza w'iyungururizo aho kubona urubanza afatiye ko ya mahinyu yahavuye akemeza urubanza rwaciwe n'umucamanza wa mbere muri forme no muri fond n'urubanza rutabara rufise agaciro na cane cane yuko bamenyesha makuru bakora umwuga barekuriwe n'amategeko muri ico gihe ntibari no gukurikiranwa bifatiye ku gitabo mpanavyaha ariko barafise itegeko ribagenga. Lambert Nigarura amakuru runanigwa radio arabandanya ngo kubona haheze umwaka wose abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bafunzwe nico kimenyetso cerekana ingene umwuga wo kumenyesha makuru bangamiwe mu Burundi ishiramwe mpuza makungu y'abamenyesha makuru batagira imbibe RSF rikabona ko mu gihe byo bandanya bigenda nkuko biriko biragenda uno munsi ibintu bishobora kuyangara mu Burundi. Arnaud Froger umuyobozi wa RSF ku mugabane wa Afrika yibutsa ko abo bamenyesha makuru bane bamaze umwaka wose bafunzwe ku gikenye c'ubutegetsi. Arnaud Froger asubirwamo na Révérien Bazikamu. C'est un bien triste anniversaire que ce premier anniversaire de la détention des 4 reporters d'Iwachu. C'est un anniversaire très triste et un anniversaire en même temps extrêmement préoccupant. Très triste parce que ces journalistes n'auraient jamais... uku kwibuka umwaka wamenyesha makuru bane bafunzwe kurababaje cyane kandi birateye umutima uhagaze
kuko abamenyesha amakuru ntibategerezwa na gato kuba barizwa mu ibohero kuko nta cana kimwe bakoze uretse ko bakoze akazi kabo. Iyo igihugu gitewe mu gihugu kirimo abamenyesha amakuru ni itegeko ry'umwuga kumenyesha abanyagihugu ibiriko biraba, no kuvuga rero ko abamenyesha amakuru bakoze akazi bategerezwa gukora. Haba mu rubanza rw'ubwa mbere byaragaragaye ko abamenyesha amakuru atana hamwe bari bazinanye n'abateye, eka no mu rubanza rwa kabiri bamaze kunguruza. Ibyo byabonetse mu gihe ariko ntihagire icemeza na kimwe ko bari bafitaniye ubucuti n'abari bateye. Ni umwaka w'imfa gusa kuri abo bamenyesha amakuru, ni umwaka w'akarenganyo kuri abo bamenyesha amakuru kandi bakoze akazi kabo. Ikibabaje ni uko hari icizere ko ubutegetsi bushasha bwari kugira ico busumbije ubwa mbere mu kubarekura, ariko tukabona ko atacahindutse. Birababaje cyane kubona inyuma y'aya mezi yose ubutegetsi bushasha butigeze burenganura abo bamenyesha amakuru kandi bubona ko atacaha kibagira. Aha twovuga ko Uburundi buri mu bihugu vyasubiye inyuma cyane muri iyi myaka 5 iheze mu bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, aho ibimenyesha amakuru vyigenga vyaturiwe, igice c'abamenyesha amakuru bagata bagahunga igihugu ubu bakaba barizwa mu buhungiro. Ces dernières années, on parle quand même d'un pays où beaucoup de radios ont été réduites en cendres, où des dizaines de journalistes vivent toujours et sont toujours contraints à l'exil. Arnaud Foje akaba yasubirwamo na mugenzi wacu Reverier Bazikamwe. Imigenderanire hagati ya leta n'imenyesha makuru vyigenga ngo yategerezwa kuba myiza mu gihe igihugu kiba cubakiye kuri demokrasi nyayo. Iyo ni insiguro itangwa n'umunyepolitike Federico Bamvunyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Kubwiwe ngo kubona amenyesha makuru bane b'ibinyamakuru iwacu bakwije uyu munsi umwaka bafunzwe byerekana ko intwara ya demokrasi iri kure nk'ukwezi mu Burundi. Iyo munyepolitike akabona ko leta ihari muri kimenyesha makuru bafise uburenganzira bahabwa n'ibwirizwa shingiro ryo kumenya ibibera mu gihugu. Kurikira Federico Bamvunyumvira. Mu bisanzwe ibimenyesha makuru muri demokrasi hari ibimenyesha makuru usanga ari bya leta, hari ibimenyesha makuru usanga byigenga koko bidasaba amafaranga leta, bidasaba na kimwe leta, hanyuma ugasanga ni ibinyamakuru bishobora kuvuga ico bibona bidatinya ngo leta iradukurikirana iradupfunga. Ibyo binyamakuru bishobora kuba ibinyamakuru byandika, bishobora kuba ibinyamaradiyo, bishobora kuba televiziyo. Ugasanga rero ibyo binyamakuru akazi kavyo ni uguha inkuru abanyagihugu, ni ukwigisha abanyagihugu, ni ukwamanana ntaryo babera ijisho abanyagihugu. Ibiro byabaye muri groupe de presse iwacu byerekana yuko nta demokrasi bihari, kuko abo banyamakuru bari bagiye kuraba ibiriko biraba ku rubuga bumvise yuko hari abantu baba bateye. Rero twari twatizeze yuko ahubwo abasoda, abapolisi, aba leta bonezerwa no kubona hariho ikinyamakuru, abanyamakuru baje gukurikirana ivyo bintu biriko biraba, aho kuba fata mu mugongo baca barabapfunga ntivyumvikana. Rero namba ari naco gituma rero umuntu yovuga ati ibiryo turimo turabanga mu gihugu c'u Burundi nta demokrasi hari, kandi ibimenyetso byerekana yuko ata demokrasi hari ni byinshi, uhereye ku mibereho y'imigambwe, ingena amatora ejo bundi yibwe ku mugaragaro watsinze kabatari bari kwaratwara. Cyo byose n'ibimenyetso byerekana yuko demokrasi atayo. Abanyamakuru rero uyu munsi bariko bazira ubusa, umwaka uraheze bapfunzwe ntaco bazira, ariko mbo kubera ko hatari imigenderanire myiza hagati ya Tegeko Sense na groupe de presse iwacu, bari baronkeye hakaryo ko kubapfunga no kubavuna inkokora kugira ngo ntibabandanye bakora ico gikorwa. Dusozerera no makuru yacu ku ntambwe amarara yateguwe n'urunani rw'amaradiyo, tukaba tuyisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana. Numubabaro ntangere aho no munsi twibuka umwaka urumanye abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bafungiye mu bihero rikuru rya Bubanza atakindi bazira atari umwuga wabo. Kuri no munsi twibuka abagenzi bacu ntawo tumwanya ku ntwari hari no munsi mu Burundi, no kuri abacamanza bataye umurongo batabamenyesha makuru mu mvuto ataco babagiriza kuko koba ari kubaha ikibanza badakwiye. Agnesi Ndirubusa, Christine Kamikazi, Egide Harimana na Terence Mozenzi uno munsi nakajyo ko kwifatanya namwe bene imiryango yanyu, kuko tuzi ko mubabaye kubera akarenganyo mwakorewe mu gihe mwari mu kazi kanyu. Mwaziza ako kazi ko gushikiriza makuru atohojwe neza abarundi bifuza bakabura
kubera leta idashaka ko ubwigenge bukomesha amakuru butsimbatara. Mu gihugu nk'u Burundi aho ubwigenge bugushikiriza iryo umuntu agona bisigaye ari nko kwiyahura, bagenzi bacu ntibashimye guta umwuga, ari naco gituma bagiye ku kivi ariko baruhira kubizira. Ivyo biragaragaza leta zigikenye zidashaka ko abarundi bamenya ukuri kubera mu gihugu cabo. Uwo mwete nubwo bwira vyari bikwiye kubera akarorero abandi bamenyesha makuru mu kazi kabo ka misi yose. Naho iterabwoba, gutoteza no gufungira abantu busa ariyo ngendo yibonekeza muri kino gihe mu gihugu cy'u Burundi, ntawotana n'akabando kuko ko bari gukamira mucoze abo bategetsi badakunda bo batwara. Biraboneka neza ko bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu bazize urwanka abategetsi buno munsi banka bamenyesha makuru bubahuka bakadoma urutoke ku bitagenda neza mu gihugu. Ingendo yagiye gukomera cyane cyane mu mwaka wa 2015 aho igipolisi n'igisirikare by'u Burundi baturira amaradiyo yigenga, abamenyesha makuru nabo isinzi baratotezwa gushika bahunze. Ifungwa rya Kamikazi Ndirubusa Mpozenzi na Harerimana riri mu rukurikirane rw'iryo totezwa abategetsi ba CNDD-FDD bagize ingendo, ariko ntibikwiye guca intege abamenyesha makuru bitanga uko bwije ko bukeye kugira ukuri nikuzimangane mu Burundi. Abatwara uno munsi batoteza abamenyesha makuru bo kwibuka ko ari bo babaye abambere mu kubaha ijambo igihe bari bakigenda babundabunda, none munsi kubera kwiyobagiza kahise ka hafi nibo bafata iya mbere mu gutoteza abamenyesha makuru. Abarundi barayamaze bati akataretse kabagasema. Kuru y'urunani tubashikirije kuri no wa 22 gitugutu mwaka wa 2020 amakuru yashimikiye ku ngingo imwe rudende ijanye n'ipfungwa mu karenganyo ry'abagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu. Tubashimiye mwese rero mwakurikiye ano makuru y'urunani, amakuru mwashikirijwe nanje Onezime Dushimagize hamwe na Bera Gloria Kintore. Dushimira kandi abadufashije kugira ngo mushobore kudukurikira bari mu buhinga bw'ivyuma bagizwe na MSTV Nyungeko, Jospin Duwimana hamwe na Engineer Egide Mwemero. Twese hamwe twaba tubasezeye tubifuriza kuroranirwa.